Mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, umviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Nshuti mugenzi mukunzi washimye kubana natwe kuri uno munsi, ndaguhaye mwiriwe ndakwifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Kaze mu kiganiro Yesu n'inyishu sanzwe utegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ugitunganirijwe na Samuel Nsabimbona. Uno munsi turi hano mu ntara ya Rutana, turi kuri diocese Anglikane yaho, niho duhuriye n'umushinga ntahe hamwe n'umukenyezi bagomba badufashe kuremesha kino kiganiro. Nagomba mbanze ndabahe mwiriwe, nje ndabasaba bidondore. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza, jewe nitwa Rohero I, ndi umwe mu Imana yagiriye neza, ndi umukristo wo kwishengero Anglikane ya Rutana. Nanje nitwa Dusabe Agnes, nkaba ndi umupfasoni Imana yagiriye neza, nkaba nsengera muri Anglikane yo mu Rutana. Murakoze cyane. Mbega Rafaeli hamwe n'uwo mupfasoni muba mupfaniki? Umupfasoni Dusabe Agnes ni umupfasoni wanje Imana yampaye kugira twubakane kandi tubane ibihe byose gushika ku iherezo ryacu. INYISHU Yesu, INYISHU. Ego cyane. Ikiganiro rero murumva yuko kigizwe n'umushinga ntahe hamwe n'umupfasoni wiwe. Nagomba rero ntangure ndakubazere Rafaeli, iyo bavuze ko Yesu ari inyishu, we hari ico bikubarira? Hari ikintu kinini cyane bimbwira, kuko umuntu araba ivyo aba yarabayemo n'ivyo agezemo no munsi, habona by'ukuri ko Yesu ari we nyishu ibibazo byose. Mbega no kuri Agnes nicyo kimwe, Yesu ni inyishu? Yego, Yesu ni inyishu, kuko ndaraba ahantu Yesu yankuye, nkaraba n'ahashikanye, kandi nkitegura nkabona neza n'ahandi hantu ashobora kunshikana. Yagukuye? Yesu yankuye mu bintu bikomeye cyane, kuko narubatse, maze kubakana n'umushinga nayo yitwa Rohero, ariko Satani ntiyabinezerererwa. Turabana tubayeho neza, mugabo tukabaho mu migambi ya Satani. Yari umugabo adandaza, mugabo akaronka amahera mu buryo butari bwo, kuko yaradandaza ikawa, ugaca usanga ni bimwe byo kugunga abantu, abapimira ibitari byo, ugaca usanga azanye amahera adasengeye. Ayo mahera akaza, mugabo ntaco yadufashije mu buzima, kuko harageze igihe turagura n'ibintu byiza kandi byinshi, ariko bitavuye ku Mana. Barateba biragorana, bararondera ukuntu bashobora kuronka amahera yabo, kuko ntiyabakironka amahera basubiza, kubera usanga yarakoresheje nabi, arahomba mu ijambo rimwe. Amaze guhomba, ubutungane buca buramurondera kugira asubize amahera y'abandi. Ntayo yaragifise, baca baramufunga. Bamufunze nanje ntibyanyoroheye, nari mukiri mfise umwana afise indwi zibiri, baramufunga. Bamufunze ndayitegereza gufunga umugabo nanje n'umwana, kuko je mfise abana batatu, umwana yagira gatatu. Ndavuga nti kugira ngo umugabo agume mu gasho nakwe tugume twenyene, ntinge mpfume ngenda gusaba credit. Jewe ndi umuntu akorera leta, murazi ko leta amahera iduha murayazi. Ndagira ndasaba ko credit, aho credit ndagasavye, ndamwishuriye, baramufungura. Haheze nk'amezi nk'abiri, arasubira gukora yandi makosa, baca barasubira baramufunga. Bamufunze rero acaragumayo igihe kinini. Agumyeyo igihe kinini, turakena kubera ya credit naye nasavye, turabura ukuntu tubaho, mpembwa amahera make, n'abana bajya ku ishure, ibintu byinshi nabari mu gasho, gushikaho byanka na bya bintu byose twari twaraguze. Twari dufise intebe nziza, twari dufise akabati keza, twari dufise televiziyo, twari dufise iradiyo, ibintu byose. Ari mu gasho yaratumye ko ngo bagende babigurisha. Baraza barabigurisha, imodoka iraza, byose irabitwara. Ibitwaye tugumaho n'abana mu buzima butoroshe. Nayo mafaranga asigaye makeya twararishe, ndariha inzu, ayandi asigaye baca barayatwara, barayamushira. Tubaho mu buzima bugoye n'abana. Ari mu gasho umugabo, natwe turi muhira twenyene, turabura ukuntu tumera. Je ndumva ko umutima wanse, ndaruha mu mutima, ndaruha cyane. Ndumva ko ngeze ahantu ko Satani yamfashe neza. Nivyo gusenga ntibyo babigikunda. Ndiyumvira jewe rero kuva kera sinasengera muri Anglikane.
mugabo aho nasengera narahasengera mugabo nkumva ndushe mu mutima nkabura umuntu numwe ashobora kubibwira nkaraba umuntu no bibwira mu ishengero nkamubura nkaraba kubibwira ababanyi nkumva ntibikunda kuko n'ababanyi bose bari baramvuye ko bakamvuga bakavuga ati ujya mugore igituma nizo ngorane zamubaye ko afise umugabo arakora amakosa menshi mugabo akunda umugabo birenze naho umubwira ko umugabo ari umunyamafuti ntavyumva abantu bose baramva ko nkagenda mu nzu nkarira n'abana dateba nuva ku mutima uvyimvye dateba ndavuga nti ngwanye nabi mugabo hakaba hari umuntu nahora numva naramubonye gusa nkamubona ukuntu ameze ndavuga nti Yesu ntujya muntu nkabona kumengwa afise ibanga muri we mugabo ntawe narinzi ndamubaza ujya muntu yitwa gute bacavuga ngo yitwa ngo pasiteri Ribakare ngo ntasengera ngo ni pastori ngo muri Anglikani numva umutima wanje sinzi nyene vyagenze ndava muhira ndagenda kumurondera muhira ndagenda sanga sihari sanze sihari ndahasanga umudamu wiwe acavuga ati arama karibu ate mwari mwifuza iki nijene nifuza pastori acavuga ngo pastori sihari ngo yagiye gusengera abantu bagwaye ngo mugabo ngo genda ashobora kumugutelefonera ngo karibu ni wicare ndicara ndarindira haheza akanyambona aje arandamutsa andamukije acambwira ngo tuyagire kwibaraza candamuvuga ibintu byose biri ku mutima wanje nta kintu na kimwe namusigiye byose ndabivuga nta nuwo narinzi nta nico twari duhuriye ko ndeka wari umunsi aranyumviriza mpejeje acaransengera acambaza witwa gute candamubwira uko nitwa aba urashobora kumpa nimero za telefone ndazimuha je ndataha ndashika muhira nyene nja mu bwo buzima ndagumaho haheze iminsi arantuma ku muntu ngo murambwiriranye singwa azoze ngo mu masengesho dukora y'isaha 12 kwa gatandatu mu gitondo mu misi yose ngo niyo ashobora kumufasha ngo kandi natwe tukamusengera tumubona ndagenda nkasenga nshitseyo ndahasanga abamama bameze neza hariho umuntu ushobora kubwira ibintu ukabona ati uyu muntu ninamubwira ibintu arashobora kubivuga cyangwa ko bati hariho umuntu ubwira ngo agusengere mugabo ugaca uvyumva hanze mugabo ndashika ndavuga ikibazo mfise abamama bahari baransengera bararira umutwaro wanje barawufata mu ntoki hama turasenga nkataha haheze nk'iminsi mikeya ndaza gusenga uko bisanzwe hama nje gusenga uko bisanzwe duhejeje pastor acambwira wowe ko duhejeje ngo urashobora gutaha ntego n'amahoro kubera ambwiye gutaha abo bamama bose twari kumwe bo barabangirikani ijeje nyene ntasengera mu iryo shengero cyamvuga nti ntego nta kibazo ndacambona ko basigaye mu bintu byo mu ishengero je nca ndataha nyene n'amahoro hari kwa gatandatu basigara rero mu vyabo sinamenye ibyo basigayemo urumve hari kwa gatandatu hageze kwa Mungu nza numva bantumye ku muntu ngo uritegura urafise abashitsi ni sawa turaza kugaruka kuri abo bashitsi ngene bashitsi wawe ariko tubanze tuvugane na Rafaeli nawe Rafaeli urumva yuko hariho ibintu wagendeyemwo birazana n'ingaruka mbi mu muryango wawe ico gihe wumva ubitumwa niki ego ico gihe mpereye mu ntango je kuva mu buto bwanje nabayeho ndi umunyedini vuze ko nari umunyedini kubera nta nyungu nimwe nigeze ndahabona byarimwe byo kuzinduka ukagenda ugasenga ugataha ukamengo n'umugenzo ndabibamwo aho nari nkiri umunyeshure niga nko gushika nko mu 9 mu 10 hanyuma haragera igihe ndavuga nti ndabivuyemo byose umva ko nta kuri narimwo nta mana nayiko ndarondera by'ukuri wari umugenzo ndabivuyemwo ndaruha ndaja mu bayisilamu naho ndabayo naho nyene ndabona kwatanyungu nimwe ndiko ndaronderayo muri make rero bimaze kugenda uko urumva ivyo nakora byose ububi bwose nabamwo amakosa yose nakora yava ku mugwanizi wacu ari we Satani naho ntabitahura ico gihe kubera nabona kumenga ivyo ndiko ndakora ni vyiza narakoze amakosa menshi nkuko umupfasoni wanje yabivuze naramutraumatije namukoreye amakosa ata muntu numwe yoyabamwo ngo yashobore makosa menshi ndayagira kuri we kandi no kubinyuma narayagira ko urumva ko nakoze urudandazwa yego jewe nakuze papa wanje ari umudandaza camba mwivyo nane ncankura ndi mu rudandazwa kandi Satani afise iminyuro myinshi
ayo mahera nagenda nkatora amamiliyoni menshi nk'imiliyoni 50 nkakora ariko mwo gukora nkuka amahera make yande gahomba kandi ayo nungutse sinovuga ngo nakoresha iki twararya nkambara nta mugambi numwe nigeze nkora wabayeho muri ayo mahera se naronka kandi nkayaronka nkabona ariko nkama nk'uko ruhombo mejeje iyo kampanye mu kwezi kumwe n'abafunzwe atamahera yabandari nayo mbona simone yagiye hafungwa nkabiba mwuko haheze indwi zibiri nkafungurwa haheze ukwezi ngasura nkafungwa nkaba muri ivyo nyene ni kuvuga umugwanizi je yari yaramfashe arambuha kabisa hamwe mbona ko ataho ndiko ndaja kataho ndiko ndava muri uko gukora ivyo nyene niho nane naca mpindukiye nkakorera n'umufasoni wanje ibi vyinshi nkamufata nabi hagagera igihe mbere nkabona ko atari n'umugore wanje nta nica mariye ariko Imana ishimwe ko mu nyuma umuntu agateba akabona ko yarafise ico yaramaze aco gihe narabikora nukuri nko babivuze abantu bose bakaruha bakamuva ko bavuga ati none ujya n'umugabo canke n'umugabo warose canke n'igisigo waje kuguma wihambiriye ku muntu agukorere bibi atamuntu umwe arabikorerwa kwisi kubera iki ariko wewe akaguma agatekana akavuga ati byo byose n'umugabo we wanje nayo makosa arimo nta kundi zindi umuhebe twarabyaranye dufitaniye abana sinzo mutango nangarane n'abana nzotekana tubabana uko turabana uko ariko harageze igihe muri ivyo binakora kumbure nawe arateba arabona ko ananiwe arateba arafata ingingo yo kuja kumbure kuruhuka iramuhira imisi mikeyi atarimwe abantu bavuga ati umugabo n'umugore bahukanye ariko arafata ingingo aravuga ati ifo yuko ngenda nkafata umwanya nkaruhuka abamureze baba i Bujumbura mu Ngagara arafata urugendo aragenda mu Ngagara ariko agenda atambwiye mwarantelefona ndahantu ambwira ati burya rero atahura abana je nabaye ndaja kuruhuka gatoyi sawa ndagenda ndatamuhira abana n'abana mw'ivyo bibire nakora amaze kugenda kuya naciye numva ahubwo ishavugisha cyane naciye mpararanganya ibintu byo muhira byose nje byasigaye ndavyo nandagurisha byose ndonona ndavuga nti ntakira umugore wanje ubu naco nkimurondera ko arazogumiyo naje nzogumana n'abana banje aho bizonanira nawo nzi ndabaho uko muri ubwo buzima harahera imisi itari mike ariko twaravugana akambwira ati oya sindaruhuka neza kuruka nzoza ariko rero ntagiye muri vyisha ntarandiriye ivyo kugira ndabivemwo imbere yuko ubivamwo tubanze tubinoganze kuko abariko baratwumviriza barakeneye kubona iyo wavuye gose wewe uriko uraturubika umukenyezi wawe uhitanye n'ivyo mu nzu nguravyononye uvuze ngo warabiparanganije none wewe wagira ushike kuki jewe ntumbero nari mfise nkuko nabivuze urumva umutima wanje ko umutima wari waramaze gukomantara nta rukundo rw'urugo nari ngifise nta rukundo rw'umupfasoni wanje nari ngifise ivyo byose nabikora mvuga nti niyagaruka nanje zoca mfata intumbero nanje ngenda sige mu nzu atana kimwe ndamusigarije umva tunyurano yinjire nanje sohoke ko yamaze kubikora uko nanje kanzomukorera ibi nawe azoshike ababara bwo gusumba ivyo yari yiyumviriye ko agiye kuruhuka ni yariyo ntumbero mu mutima we wanje none wabona hazovamwe inyungu kuri weweho kuri je muri uwo mwanya narabona ko mengo ni inyungu ariko iyo umuntu akiri mu mbohe iyo umugwanizi yakuboshe neza ivyo ukora byose ubona ari vyiza nukuvuga nta kibi na kimwe ubona kuri kurakora ubu mbona byose ko ari vyiza ivyo uri kurakora ko bizogushikana ku vyiza ariko mu nyuma niho uzoteba ukabona ko ataciza na kimwe wari kurakora arico gituma yana bimvuze nti kumure turashika mvuge aho Imana yaciye inkura naho yabicishije kugira mbone ko ivyo byose nakora ataciza na kimwe carimo ahubwo vyari bibi gusa yego byari bibi kandi urumva yuko vyononeye n'urugo mugabo hariho ibihe wabona umenga ni vyiza uri kuregeranya amafaranga mugabo ngo nyamafaranga ntubone iyo yaroye none wibaza ko yaja ayo mafaranga ico nibaza kandi ntakekeranya iyo umuntu yahaye umutima wiwe n'umubiri wiwe n'ubuzima bwe bwose umugwanizi wacu ari we satani wenyine afise amayera acishamwe kugira ngo ivyo bintu byose warufise abigutware nta nzoga nanywa ariko naragenda mu mugwi w'abandi bantu naho bya 200 nkabisorora bigahera
kandi nta nzoga nyoyemo. Ico cari kimwe. Ikigira kabiri, kubera nari mfise uwo mutima nyene mubi wari warambayemo, naragenda n'abagore abakobwa abasororera, kandi suko nari mfise yangeso y'ubumaraya. Eka mwankumva ivyo binezera ari byo bimbayemo, tukagira umugwi w'abantu bacaza wowe ujya n'umugore wawe ngo twicare nga twiteramire twibanire twigumanire twiterera inkuru. Ya mahera yose akazogenda muri ubwo buryo, ntigeze mbona mwe akamaro na kamwe yigeze amarira. Biboneka rero ko ayo mahera umugwanizi we yarafise amayeri y'ingena yantwara akanja mu myanya y'intoke akagenda, kubera kitari mu Imana nta mugisha nyene kizana. Nanega mupfasi, wewe uri kurabona ibintu bimeze gutyo umugabo wawe ariko arabigukorera, hari aho wamwegera ukamuhanura? Je naramwegera nkamuhanura, mugabo ntivyakunda. Kuko ibintu byose namwereka nkabwa nti ibyo bintu uri kuragira naho uri kurabigira, ibyo bintu ntaho bizogushikana. We yavuga ati ibyo nivyi wawe. Ingorane yagiye kugira ya mbere ibaho nuko kuva iyo myaka twabanye ntiyigeze ambwiza ukuri n'umusumo. Ibyo byose vyaba, ibyo byose yapoteza amafaranga, byose nta kintu na kimwe yambwira. Aho yaje nabona agenda nkabona agaruka, nkabona agenda nkabona agaruka. Urumva naho namubwira ntiyanyumviriza. Yamabwira ngo reka kuba wibaza ko ntakubwiza ukuri, ngo nta kintu na kimwe ndakubwira kitari cukuri, mugabo kikaba atari cukuri. Niko nabayeho mu buzima. None nta nkuru wahora wumva? Inkuru narazumva, narumva kumva, urumva nyene yarameze yaravyuka akagenda ngo agiye kudandaza, akagenda akadandaza, ayo mafaranga adandaje sindayabone. Gusa nkumva abantu bavuga ati umugabo wawe afise amadeni, hari afise amadeni, ahandi hose afise amadeni, ahandi hose afise amadeni. Nkava nti ivyo bintu bakuvuga ko nivyo, ngo yango sivyo. Akavyuka akagenda agiye, nkarindira ko atankabura, nkarindira ko atakabura, no kurara kararayo. Bukeye nkaca numva ngo arafunzwe. Nibwo buzima nabayemo. Yego. Umugabo adahanurwa kandi umukenyezi wiwe ariko arasemerera, wabonye bifise ingaruka izihe Garafaye? Iyo umugabo adahanurwa, umufasoni we ariko aramuhanura, ingaruka mbi ziza ni nyinshi cyane. Bituma urugo rusambuka, bigatuma ataterambere mu rugo rihaba, bigatuma n'ivyo ari kurarondera atakintu na kimwe bigushikanako, kubera ivyo urondera byose nta mahoro yabizana. Nico nabonye rero yuko kudahanurwa atakuri na kumwe kandi ataterambere kandi atamunezero n'umwe bizana. Yego. Wabaye mu rugo ubona umugabo wawe ariko arakora ibintu bimeze gutyo bibi, weho nta bantu bakwegire ngo bakubwire bati ugo rugo uri kururuhiramwo ta womoke? Bambwiye bati wewe waravyaye warahejeje, nta mugabo ufise, none uwo mugabo ntushobora kumuheba. Nkiyumvira guheba umugabo, akandi kanya kakaza kakavuga, kuko nene namaze kwinjira mu bintu byo gusenga bakansengera, nkabanzi yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta kintu na kimwe cyatugerageje kitari cyo kwihanganira. Nkacavuga nti none iyo bavuga ko hariho na kimwe canke nka bibiri, nacavuga ko mw'ivyo vyiwanje basi harimo kimwe. Mugabo kubera atana kimwe bavuze, nta gwitwazo camba mwugo rugo. Mugabo nkavuga ngo ibyo byose hari ijambo ry'Imana umuntu aba yariza akavuga ati imbere ni heza. Kavuga nti Mana, je hari ukuntu naho nabambabaye naraja ku mavi nkagenda, mugabo je ndakunda kurira cyane, nkagenda nkugara mu cumba abana batambona, nkarira nkaheza, nkaca nsenga, nkaca nsohoka. Niko nabayeho mu bwo buzima. Yego. Nuko warabayeho muri ubwo buzima uririra imbere y'Imana, mugabo wavuze uti hariho umunsi rero byari bigeze kure, abantu b'Imana barambwira bati umunsi urizina uritega abashitsi. Bari bakuzaniye inkuru imeze gute? Abo bashitsi urumva baje kandi hageze, kuko naramerewe nabi, abana barasonza, barabona nikamambiri bambara. Ndabwira Imana nti Mana, jewe ndabona ko byanse. Bamaze kuvuga ngo abashitsi baraza, ndarondera udutebe nyene ndadutira mu mihana. Nagiye mbona mu rugo binjira bafise ibiseke vyinshi cyane, abamama bo muri Anglikani mu Rutana n'abamama Imana yagiriye neza, bafise urukundo rurenze. Umuntu wese n'igiseke, abatazanye ibiseke bakazana ama envelope harimo amafaranga. Numva ibyo kujya nari ndabikeneye kandi n'amafaranga nari ndayakeneye. Barayinjira mu nzu barasenga, ndabashingira intahe nyene nkeya, barira nyene abamama urabizi n'ibigongwe. Baravuga ijambo ry'Imana, baradirimba, baratamba, baragira neza, baransezera, bagenda ndabahereza bya biseke. Nasutse ahantu hose, inzu yose iruzura ibyo kurya.
turajya n'abantu bo mutubana mu rupangu ndabaha kuko byari byinshi amafaranga bukeye ndagura ibirato by'abana ndagura nyine ibintu abana bakeneye bigenda neza yego mbega uwo munsi umushinga ntahe wawe yaraye ngaho ngo abakire umushinga ntahe yari mu gasho nabayeho mu buzima umugabo tutabana kuko yaragenda mu gasho icyo gihe yaragiye amarayo umwaka n'amezi 3 urumva icyo gihe hose baza siho yari ibyo bintu byose yabigurishije ari mu gasho aho twaba turi muhira twenyene yego mbega uwo munsi umaze kubona ivyo biseke ukabona abo bantu baje ngaho wiyumvise gute sinzi nyine nshaka kubivuga naranezerewe birenze nicyo gituma rero nza guheza mvuga ngo jewe urumve naranezerewe kuko abo bantu baje bose abamama bo muri Anglikani kandi nta bandi bo aho nasengera nari bwabone n'umunsi umwe abo bantu nkaja hano habwira Imana none aba bantu banyitaho kuraho bansengera bandaba bandirira ijoro n'umurango ataco duhuriye ko abo bantu bameze gute urumva nkagira ikibazo mugabo je ngiye nko ku rusengero ari nk'umuntu tuyaze nkamuga nti jewe n'ukuri nararonse Imana nararonse abamama bankunda nti n'ukuri je kwa gatandatu muze munyihanganire kuko nabo nyine bari bafise amasengesho nti jewe mba ndi kumwe nabo bantu reka ngaruke kuri Rafaeli wewe waryohewe n'abantu ubanezereza mugabo itahiriro rija mu gasho wabibonye mwiki gusukiranya n'umugwanizi bavuze ngo niwe yagukoresha ibyo bihe nabibonyemo ibihe bibi cyane kubera nibaza yuko n'umuntu bataraca mu gasho yabamaze kuvyumva agasho ni ikintu ca mbere kibabaza atamwidegembyo gitanga atamahoro wigera uronkerayo ndetse hari nibibi byinshi nukuvuga urumva uwo munezero narawugira uwo mwanya muto ariko nkazogira umubabaro umwanya munini cyane nukuvuga nkaruha kandi nkaruha cyane kandi no muri uko kuruha naho ivyo byose nabikora umudamu wane nkamukorera ivyo byose ntabwo wanko nigera ndamugirira kandi sinigera nanka abana banje nuvuga aho nabandi hose nagumana umubabaro mwinshi cyane w'abana banje bari muhira bamerewe nabi haragera n'igihe uri mu gashorazi ko hagera igihe umuntu akaza kuraba ari uwo mwabanye canke ari ukwiyumviriye ari uwo mwashanye mu buryo canke warabye mu ico gihe ukimerewe neza akaza akaguha na 2 canke 5 sinashobora kuyarya ntaguze mu n'ikintu shobora kurungika nyamba n'umuhwi w'abana canke n'igiki abo narabakunda ariko kubera Satani ko kuno yaramfashe muri uko kubakunda nta ciza nabandi ko ndabakorera muri make nico gituma ivyo nakora byose vyaba ari bibi kandi vyaza bibabaza bo umuryango we wanje nandi ugwe wane nkababara muri ubwo buryo nabambayeho aho hantu nabambaye habi cyane ariho mugasho hariho abantu bariko baratwumviriza bashobora kuba bagira bati twebwe tuzokwinezereza ivyo vyo kubaha Imana ntavyo dukeneye ubakebura gute ico nokebura umuntu uwari we wese nihereye ko novuga nti jewe nta kibi na kimwe coba gikorerwa ku isi ntabonye nta kibi na kimwe coba gikorerwa mu inosi ntakoze kandi nta munezero numwe ubaho ngaha ku isi ntabonye umuntu wari wese yabakiri muri ivyo no mubwira yuko ivyo azokora byose iherezo gibuzo mubabaro nyambo no musa ariko aranezerwa impera n'impera zobabara niyatitura Imana ariyo mushobora byose atwaniza umugwanizi wacu Satani niyo rero tutiha Imana uwo muntu ngo yiha Imana agaruke abone ko Imana ariyo nkuru nukuri nta nahama azoshika kandi uwo munezero wiwe impera yawo uzomubabaro kandi umubabaro ukomeye cyane usumba umunezero yabayemo yego Anyesi wewe wari kurarira mugabo uronse abaguhoza kandi baguhojeje ubita abantu b'Imana wasanze kugira abantu b'Imana nk'inshuti harimwo umugishu Jambere umugisha mugabo nk'Imana yandongoye kugira ngo inyereke nabo bantu kuko nk'uwo mupastori nituye ubonaho Imana yamugiriye neza ni musenyeri ico gihe mugabo ntiyari bwawe musenyeri kugira nko nk'ikintu kimpagurutse ngaho ngende kwitura ico numve ibintu ingorane ziwanje ari we noja kuzibwira narazivuze kandi ziramfasha mu rugo mu mubabaro mfise narababara kanya gato mugabo naho no bari ikintu kimbabaje nkababwira ngo mutwaro nkawutura naho byashika uwo munsi sinje gusenga kubera nabafise abana bato
je naho n'abantu numva afise umubabaro mwinshi narashika naho baba bahejeje gusenga nkumva umengo ku mutima ndamerewe neza nkababaza byagenze gute ngo twasenze uko kandi twagusengeye nti nukuri nanje mu mutima wanje navyumvise mvaho mw'ubwo ubuzima bugoye naratevye umugabo arankorera ikibi gikomeye apari yuko yagurishije ivyo bintu vyo mu rugo intebe n'ibiki harageze n'igihe agurisha n'imatera zo mu nzu imatera zose ziragenda hatangura hagenda imatera imwe y'abana baryamako igiye ncandyamana n'abana n'umugabo umwe akaryama gahunda akaryama gahana nje nkaryama munsi urumve ko ari ibintu bibabaje cyane kuryama ku gitanda n'abana haheze iminsi ndagenda ahantu ngiye ahantu ngarutse sanga na ya matera yagiye ndinjira mu cumba sanga ya matera yagiye hasigaye hashashe imbaho zonyene ikintu nakoze narashitse ndahagarara namusozi yari yaraheze ndumva ko mbize ivyo sinzi ivyo ngira nk'ivyo vy'amaraso ndiyumvira ingene ngira biranka ndagumaho ndabwira Imana mu Yesu ibi bintu biriko biranshikira nibiki kuko je harashika igihe nkabwira Imana je bibazo maze gucamwo ni byinshi nawe nuko bamavuga ngo ibintu acamwo nti nawe nuharageze ko nti nta na kimwe gisigaye nkaca mbona ikindi kiraje urumva ko ico kintu cyari giteye ubwoba harashika mu ijoro abana ntibaronka aho baryama nta namakuse mfise ngo ndabaryamikeko nta n'umukaze natunga nta mukaze nari mfise umwana mutoya ndamushira mu mugongo ndamuheka hagera saa 3 abana bati turi mama turyamehe bagaca bafata zasheze bakazifatanya bakaziryamako nkumva umutima biransi umutima nk'umuntu Imana ico ndayikundira uko duca mu bibazo hari ibibazo ducamwo ariko Imana ikagucira intibuye ikintu nca ndasohoka hanze hariho umuntu twabana wewe yarafise umuryango ibujumbura namubwira nti rero burya hari umuntu ambwiye ko ari umushitsi nukuri Imana imbabarire nyimba ari kubesha byarashitse ndabona igenda ronse umushitsi none nta matera wo ntiza ndamuryamikako ati ndayigutije mugabo ejo uzocu yinsubiza nti nta kibazo je umushitsi azoba yagiye acara yintiza turaryama n'abana muke mu gitondo aca aronka misi aca Bujumbura agiye Bujumbura turaryama na weekend kiraza acaza kuwa Mungu aje kuwa Mungu acavuga ati rero impa ya matera ni nta kibazo ingenda yiguheni kuko abashitsi baragiye iyo matera ndayimuha hashika ku mugora abana akaguma mbaza none mama ubu naho turyama hehe mbega mama ya matera yagiye aho rero inkuru y'umwana isubira inyuma yaravuye mu gasho avuye mu gasho ibintu vyose urumve ko byari byapararanganye ndagenda genda saba yindi credit ndamuha amafaranga ambwiye ngo agiye kudandaza umugore rero twe umutima dufise sinzi kwiyumvira sinzi nyene bitugendekera agiye kudandaza aja kudandaza urwagwa adandaje urwo rwagwa adandaza n'ibiyeri ashikaho ronho atahasa hindwi atahoranywa akaze yaborewe inzoga ntashobora kukubwira asanga twasinziriye ivyo bintu vyose mu minsi biki ibintu bya satani birapotera vyose n'amakazi yari yaguze na bya bintu vyose n'aya mafaranga yose aragenda yose subira muri bwa bukene acaza rero niho yacagurishije izo matera zose acaromo karigira uko niko wasukiranije na satani amererwa igihe atemeye kwihana ngo ahindukire reka tube turagarukiriza hano kino kiganiro tuzokumviriza ivyakurikiye mu ndwi iza nkaho twatanguriye ukaba nawe ugomba kutubaza cyo kutwunganira utwandikire cyangwa udutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka post 1140 Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho turungikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 884 286 canke 69 671 277 naho utaha umwami wacu Yesu Kristo akubera inyishu. Ico cyari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu mushikirizwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niwaba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu cyangwa ugomba kutunganira twandikira uti Yesu n'inyishu agasanduku ka post 1140 Bujumbura cyangwa dutera kamo kuri 24 26 57.